Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mwese kandi mudukurikirana muherereye mu bihugu vyo ku mugabane wa Afurika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko no mu bumanuko muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi rero reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Inyeshamba, abagwanyi ba Rede Tabara baraye babajijwe ku bijanye n'imikoranire yabo hagati ya Rede Tabara na Alexis Sinduhije. Uyu Alexis Sinduhije ni umunyapolitike akomakomeye cane muri politike, hatwara umugambwe wa MSD. Alexis Sinduhije yabitangaje ari kw'iradiyo ya Peace FM ijwi ry'ugwaruka mu kiganiro yashikirije, aho yabajijwe ibibazo bitandukanye ku bijanye n'uyu muhari wa Rede Tabara. Ikindi kandi anabazwa imikontakte afitaniye n'abanyarwanda, ukungene n'abanyarwanda bafasha Alexis Sinduhije n'umuhari Rede Tabara. Uyu munyapolitike Alexis Sinduhije vyose yabihakanye, avuga ko nta migenderanire afitaniye n'abanyarwanda, ko uwugutuka atagutorera, kandi ngo abantu bazinduka bavuga bakagorobereza bavuga, ngo ntawuwobuza abarundi kuvuga. Ivyo abarundi bavuga ko Rede Tabara yoba ifashwe mu mugongo aba bagwanyi ba Rede Tabara boba bafashwe mu mugongo canke bafashwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko, Alexis Sinduhije avuze ko ivyo ari ukubesha. Alexis Sinduhije kandi nawe abajijwe ukungene abanyarwanda bamufasha, avuga ko haheze imyaka irenga 5 adahonyoje ikirenge mu Rwanda, ko rero nta na kontagite n'imwe afitaniye n'abanyarwanda, ko ivyo abarundi babesha ari abanyapolitike, abategetsi b'u Burundi aribo babesha ko u Rwanda rufasha Alexis Sinduhije kandi rukanafasha inyeshamba za Rede Tabara, ko ivyo ari ububeshi bukomeye cane, ikinyoma ca leta ya Gitega. Alexis Sinduhije yabajijwe kandi ko abona izo nyeshamba za Rede Tabara ko arizo zizirukana intwaro ya CNDD FDD. Yavyemanze cane, aravuga ko abarundi bizera ko Rede Tabara ariyo izobatabara, ngo bataba bihenze, ngo kuko Rede Tabara ni umugwi ukura cane, umugwi ukomeye ngaha mu Burundi uravugwa, muri Congo ukavugwa, no mu makungu bakawuvuga. Ico gihe rero iyo umuhari uriko uravugwa uba uriko urakomera. Akarorero Alexis Sinduhije yatanze Maimai ya Kutumba yo muri Congo ngo yoba yarahatanye mu mitwe n'uyu muhari wa Rede Tabara, ariko Rede Tabara ikawukubita, igakubitana Maimai ya Kutumba. Birazwi kandi ko ingabo z'u Burundi zagiye zirungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo guhiga abo bagwanyi ba Rede Tabara, bakashikayo bakagwana, ingabo z'u Burundi zikahahonera bigahera zigarutse. Ivyo vyose ni ibimenyetso vyemeza ko umuhari wa Rede Tabara uhari kandi ukomeye cane, ku buryo
umwanya n'umwanya ushobora kuzoshika ku ntumbero. Alexis Nduhije asaba abarundi gushigikira no kuba inyuma y'uyu muhari wa Rede Tabara kuko ngo ari umuhari ufise ivyiyumviro vya politike, ko umwanya n'umwanya nk'uko bashigikira iyindi migambwe ngo na Rede Tabara itegerezwa gushigikirwa kuko ngo niyo ivyiyumviro vyayo vya politike biboneka ko ishobora kuzokura intwaro ya CNDD FDD, intwaro y'umukazo, intwaro y'agacinyizo, intwaro itwaza inguvu abarundi babona ko bose bakwiye guhaguruka bakayisezerera. Tuvuye kuri Alexis Nduhije, Margarita Barankitse nawe yatanguje Imezo Shalom avuga ko ineza buri gihe izotsinda ikibi. Asaba abarundi guhaguruka bakirukana intwaro ya CNDD FDD kuko ngo ari intwaro mbi, intwaro yirukana, intwaro yomora abarundi, intwaro icanishamwo abenegihugu, intwaro y'umukazo. Abo ni bamwe mu bahunze igihugu, harimo nyine Margarita Barankitse asaba abarundi guhaguruka bakagwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD bivuye inyuma kuko ngo CNDD FDD ari intwaro mbi. Barasaba ko uko ngo bagiye birukana izindi ntwaro zatwaye igihugu c'u Burundi zitwaza igikenye, ko na CNDD FDD bohaguruka bakayirukana nk'uko birukanye izo ntwaro zatwaje igikenye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abarundi batari bake rero bakaba babona ko bagowe cane n'iyi ntwaro ya CNDD FDD, ubukene, inzara, gutotezwa, ukuborezwa igufa, kunyuruza, kwicwa bikorwa n'ubutegetsi, bikorwa n'iperereza, imbonerakure n'igipolisi vy'u Burundi. Ivyo navyo biri mu bigoye abarundi ngaha muri kino gihugu cacu, bipfuza ko bosezerera iyi ntwaro ya CNDD FDD. Tuvuye kuri Margarita Barankitse, abakukuruke mu gisirikare c'u Burundi barataka bagatakamba, baravuga ko ivyo ubutegetsi bwa CNDD FDD bwabasezeraniye bwanse kubisohora, ngo ni intwaro isezerana ntisohore. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yari yaciye abasezeranira ko agashahara kabo kagiye kuduga ngo kandi bakazoja barakabonera igihe. Abakukuruke mu gisirikare, abavuye mu gihugu ca Somalia kugarukanayo amahoro, baraheraniwe amafaranga na leta y'u Burundi, bakaba basaba ubutegetsi ko bwobagurana hama ayo mafaranga yozorungikwa bagaca biyishura canke biriha. Ariko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwanse kugira ico bukoze. Ibintu biraboneka ko bibandanya gukomera cane. Abo bakukuruke bakaba bavuga ko niba ubutegetsi buheranira abasirikare, abenegihugu bo barahahoneye, bagasaba ko ubutegetsi bugomba kwirukanwa mu gihugu, bakavuga ko bashatse bosubira mw'ishamba, bosubira gufata umuheto kugira ngo barabe ko bogobotora igihugu c'u Burundi mu minwe mibi, iminwe ya CNDD FDD. Biboneka ko iyi ntwaro ari intwaro mbi, intwaro igeramiye abarundi aho bakava bakagera, boba abari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abataye bakomoka bagahunga, abari muri diaspora mu bihugu vy'amakungu, babona ko ubutegetsi bwa CNDD FDD ari intwaro mbi, ari intwaro y'abasuma, intwaro y'abanyoni, intwaro y'abanyonyezi, amabandi atwaye igihugu.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane